Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ijuru riratabara. Twibukanye ko ijuru ritabara. Dusome igitabo cy'Itanguriro igice ca 33 ku murongo wa 4. Esawu ariruka aramusanganira, amugwa mu gikiriza, amurenganya kw'amaboko, aramugumbira, baca bararira. Ijuru ryarabatabaye ryongera kubavukanisha. Bamaze imyaka myinshi atawuramutse uwundi. Mbere Yakobo yari yaribye Esawu umugisha, ariko ijuru rirabafatanya, ryongera kubakundanisha, bongera kubana nyakubana. Ijuru rirashobora kunga abansi bakaba inshuti. Tanga urugirire imbabazi abakugiriye nabi, uharire n'abagusavye imbabazi, mwongere musubizanye hamwe, mwongere musangire, mwongere muvukane, mwongere mubane neza, mwongere mubane nk'abantu b'Imana. Ijuru ribatabare, urwansi rw'umugwanizi rubavemwo. Ijuru ryipfuza kukugirira neza, uronke inshuti, uronke abakunzi, uronke abaguseruka ko mu gihe c'amagorwa, ariko urwanko urukure mu mutima nk'uko Esawu yarukuye mu mutima, akagirira imbabazi umuvukanyi wiwe, akamurenganya kw'amaboko, akamugumbira, bakarira bose bariko baragumbirana kubw'inkumbu n'igishika. Uyu musi ijuru riratabara, n'ubu riracunga abantu batavuga rumwe, riracakundanisha batari baramukanya kubw'umusaraba wa Yesu Kristo. Ndakwipfurije kugira amahirwe mu gutanga imbabazi, mu guharira abantu bagusavye imbabazi, mu guhebera abantu bari mu myenda yawe nk'uko Imana nayo iyiguhebera. Uyu munsi turibukanije ko ijuru rishobora kunga abavukana canke abahora basanga ibintu bakongera bagatana. Ijuru rirongera rikabunga, bakaba inshuti, bakaba umuryango. Mu muryango hakaba amahoro, hagati y'abavukana hakaba amahoro, hagati y'abapapa n'abana hakaba amahoro, hagati y'abamama n'abana babo hakaba amahoro, hagati y'abakwe n'abakazana hakaba amahoro, hagati y'abakora bimwe ibyo badandaza hamwe n'abandi basanga ibintu bahurira ko bankanye bakongera bakabana nyakubana, hagati ya bene data mw'ishengero bakongera kubana nyakubana. By'ukuri ijuru riratabara. Urukundo ruva ku Mana, urukundo rutangwa n'Imana. Imana niyihuza abantu ikabakundanisha, ariko urwansi ruva ku mugwanizi. Uyu munsi turibukanije yuko Imana ishobora guhuza canke gufatanya abari baratandukanye. Ijuru riratabara. Ndakwipfurije umunsi mwiza wo guharira no gutanga imbabazi. Imana iguhezagira.